urukurikirane rw'ibiganiro ku mateka ya zina muntu na cane cane y'umukenyezi, umuhari n'amahoro wifuje kuvuga ku rwego rw'igisata c'inama mpuzamakungu ya ONU kijejwe agateka ka zina muntu. Urwo rwego rukaba rwashinzwe ngo rwame rusuzuma uko imyaka 4 n'igice iheze rujejwe ingene ibihugu vyose bigize inama ya ONU bishira mu ngiro ivyo bitegerejwe n'ivyo vyiyemeje kurangura mu bijanye n'agateka ka zina muntu. Muri ya ntumbero yo gukabura abarundikazi ubicishije cane cane mu gusangira amakuru n'inyigisho, umuhari n'amahoro ushatse gutanga umuco kuri urwo rwego rusa n'urutaramenyekana cane ku banyagihugu benshi, na cane cane muri ya mashirahamwe n'imigwi itandukanye yishinze guharanira agateka ka zina muntu, kandi abo bose boshoboye guterera iryo suzumwa mpuzamakungu ry'ibihugu vyabo igihe boba batahuye ingene urwo rwego rutunganijwe, amategeko rwisunga, intumbero yarwo, ingene rushikirwa n'agaciro ntangere intererano zabo zogira muri iryo suzumwa, kugira ngo rwoshikako ku ngingo rwoshikako, na cane cane uruhara rwabo mu gukurikirana kw'ivyo bihugu vyahanuwe gukora bikavyemera inyuma y'iryo suzumwa bibishira mu ngiro. Nkako iryo shirwa mu ngiro ry'ivyafunditswe nirwo rugero rw'uko ibihugu biriko bishitsa ya ntumbero yo guteza imbere agateka ka zina muntu ayo mashirahamwe yishinze guharanira. Ni narwo rugero isuzumwa rikurikira rifatirako kugira rirabe ko ibihugu vyakoze ivyo vyari vyiyemeje mu vyerekeye agateka ka zina muntu. Umuhari n'amahoro washimye kuganira kuri izo suzumwa mpuzamakungu ry'ibihugu mu vyerekeye agateka ka zina muntu, kuko vyaba ibihugu yaba amashirahamwe canke iyindi mirwi yose iraje ushinga n'agateka ka zina muntu, bose nyene bariko bitegurira isuzuma rigira 4 muri iyo myiteguro. Amareta ategura icegeranyo c'ivyo yakoze ku rwego rw'igihugu, amashirahamwe n'iyindi mirwi nayo nyene ikagira nk'uko mu kwegeranya amakuru n'ibindi vyemezo vyerekana ivyakozwe, ibitakozwe n'ivyokorwa kugira agateka ka zina muntu gatera imbere mu gihugu. Hariho amashirahamwe asanzwe azwi n'urwego, hariho amashirahamwe asanzwe azwi n'urwo rwego. Ayo rero arazi amategeko ayagenga n'inzira acamwo kugira ashikirize urwo rwego izo nkuru afise. Muri ibi biganiro umuhari n'amahoro wifuza kwibanda kuri ayo mashirahamwe n'iyo migwi yindi, kandi ni benshi batazwi n'urwo rwego bakeneye kwitunganya mu bundi buryo kugira intererano yabo nayo nyene ishikire kandi ifatikweko n'imirwi yose ifise ico ikora muri iryo suzumwa mpuzamakungu. Twibaza ko ikiyago nk'iki gikenewe kugira bamenye ingene urwo rwego rukora n'ingene bo kwisuganya kugira barushirize intererano yabo, kuko nayo nyene ari ntangere mu isuzumwa ridafatiye ku cegeranyo c'igihugu gisuzumwa gusa, na karengo ururimi rw'umwe rukamwa yera. Muri bwa buryo bwo kwiyungunganya ngo bamwe n'abandi barondere ya makuru n'inzira yo gushikira wa rwego rujejwe isuzumwa, umuhari n'amahoro wotanga uturorero dukeyi. Hari nko kwitaba ibiganiro ibihugu bigirisha imigwi y'abanyagihugu n'amashirahamwe atandukanye igihe biriko birategura ca cegeranyo cerekana ivyo vyaranguye mu vyo vyariyemeje.
harimo kwegeranya amakuru n'ibibazo bijanye n'agateka ka zina muntu bikarungikirwa abo bose bafise uruhara canke ivyiyumviro vyabo vyofatirwa ko muri iryo suzumwa risanzwe rigirirwa mu mice myinshi, uhereye ku bushikiranganji bujejwe agateka ka zina muntu mu bihugu, inzego zisanzwe zizwi ku rwego rwa ONU, imirwi kanaka y'ibihugu vyagenywe gusuzuma ibihugu ibi n'ibi, ubuserukizi bwa ONU n'ubw'ibihugu butandukanye mu gihugu gisuzumwa. Ayo makuru yoronderwa akegeranywa yobafatiye cane cane ku mpungenge ayo mashirahamwe afise, aravye ivyo igihugu ciyemeje n'ivyo kiriko kirarangura ku ntererano y'ayo mashirahamwe mu ngingo zofatwa kugira bigende neza kurusha uko biri n'ibindi. Ayo makuru kenshi aronderwa yegeranywa kongera agashikirizwa biciye mu gukorera hamwe kw'amashirahamwe asangiye ibisata kanaka vy'agateka ka zina muntu. Ikindi gifasha amashirahamwe mu ntumbero yo guterera ivyiyumviro mw'isuzumwa ry'igihugu ni ukuguma akurikirana kandi ayaga n'abaserukira ico gihugu igihe cose iryo suzumwa riri mu nzira. Umuhari n'amahoro washaka rero gushigikira abo bose, yaba amashirahamwe yishinze guharanira agateka ka zina muntu na cane cane amashirahamwe y'abakenyezi ahari hose, ngo yijukire kandi akurikirana uko abishoboye ingene Uburundi buriko buritegurira isuzumwa bwimirije kugirirwa. Intango ayo mashirahamwe yoherako koba gusubira mu ngingo zavuye mw'isuzumwa ryaheruka Uburundi bwari bwemeye gushira mu ngiro, akaraba ivyakozwe, ibitakozwe n'imvo zitangwa nayo, agaca yihatira kwegeranya rimwe rimwe ukwaryo canke mu migwi asangiye ibice kanaka vy'agateka ka zina muntu, inkuru n'ivyiyemezo bifise ishingiro, akaronderera hamwe uburyo bwo kubishikana mu migwi ijejwe gutegura isuzumwa ry'ibihugu. Isuzumwa rifatiye ku makuru yizewe avuye mu mihingo myinshi niyo anashika ku ngingo zigororotse zidahengamiye ku ruhande uru canke ruriya, agateka ka zina muntu kagasubira kwemezwa no gushigikirwa mu ngingo isuzuma mpuzamakungu rishikiriza igihugu n'amashirahamwe ngo zishigwe mu ngiro ku neza y'abanyagihugu.